Wicaminka chonjana, chominka chonjana, mwungere w'inka we. Jimbere inka twigire mu bwatsi burebure bugabugwa n'amazuru butagabugwa n'amafuni. Weka sinzoyibaga nzoyibangurira. Nzoyijana mu bwatsi burebure bugabugwa n'amazuru butagabugwa n'amafuni. Kirezi c'inka we mwiriwe nzorigenda. Nzoyijana mwitaba ryamirira yo zikifu kumutaka zikibaruka umutavu biryama nk'ubukombe we bikavyuka vyerekeza imyungu mu nda bishaza rimwe nk'umwagazi w'intama bari bayabwera mama yoga rugamba ntambara ikajabuka bere y'igicu gica mu zuba inyana y'inka nayo igaca mu nkuyo mwungere w'inka we. Kushoke nkajana makomukomera zigashingura nishingishimi gashimika mu gushingu yashika mu mori gahonoro gashika mu rw'impane nimazana umupfasone bagnatichanira bigoro yashitse mu bayigo nanje nkacanera mwijwa ati zituriyo nyana wa niba kirezi cacu kirezi nkunda nizera ko umeze neza. Ego cyane. Mwashaka kutwitondora twabasanze aho no munsi habereye ibiteramo tubona mwambaye umwambaro mufite n'ibicurarangisho mwo twidondora mukatubwira abo muri bo. Ego cyane. Jeba ntazira fisi torobeka. Kuko nsanzwe ndi n'umuhungu w'umucuraranzi yitwa Torobeka Joseph. Ego. Mumbwira mwavukiye umwidondoro nyene ukwi? Ego. Navukiye mu ntara ya Bujumbura. Ku mutumba wa Nyakabiga. Ego. Nyene mu gisagara ca Bujumbura. Ego. Okay. Ndi umucuraranzi. Ndabibona ko uri umucuraranzi. Mbe watubwira ibicurarango ukoresha ibihe bicurarangisho wewe? Jewe mu bisanzwe ncuraranga inanga y'ikirundi. Nkavuza umwirongi w'ikirundi. Ndavuza umuduri. Ndavuza ikembe. Eka sanzwe mvuga ibicuba n'amazina. Ego. Watubwiye yuko uri umwana wavukiye uri umusore wavukiye mu gisagara ca Bujumbura. Mbega umuntu yavukiye mu gisagara ca Bujumbura ibintu byo kuvyina muri uyo mu akoresheje ibicurarangisho by'ikirundi yoba yabikuye yoba yavyigiye? Jewe navyigishijwe n'umutama wanje yitwa Torobeka. Niwe yashoboye kunyigisha kuvuza. Naravyipfuje bivanye n'ukuntu nabona acuraranga neza. Nanje vyarandyohera. Ce ndamusaba ko noshobora kuvyiga. Ndavyiga nk'uwiryohera. Ndateba ndamenya no munsi rero ndashima aho ngeze. None nk'umuntu ashobora kuba aririmba akoresheje ivyo bicurarangisho duhereye nko kunanga ucuraranga iyo muriko muraririmba mukoresheje inanga murafise ukuntu muririmba ijwi mwarimanuye cane ukamenga muriko murongorera mwotubwira impamvu mubikora gutyo? Ego niwo muco
niwo muco w'ikirundi kubera urabona natwe mu kuvyiga turabaza ikibazo nkuko nyene yego nabyo natwebwe abavyeyi bacu batubwiye ko ari uwo muco w'ikirundi kandi binataye ko kera inanga nkuko yari isanzwe ivugira ibwami yego nta muntu yashobora kuvugira hejuru ari bwami yabwirizwa guca bugufi kandi si bwami gusa mu barundi hose kuva na kera bamwe bavuga baciye bugufi inanga rero yoyo yaje yongereza ko ibindi bintu mu kuvuga twongorera tutarinze kuvugira hejuru yego bica biba umuco w'ikirundi yego muriko muravuza none inanga muriko nibaza ko indirimbo iyo ariyo yose iba ifise ubutumwa ishaka gutanga muriyumvira yuko nko muri iyi myaka tugezemwo ari umuntu acumviriza inanga akumviriza n'ubutumwa muba muriko muracisha muri iyo nanga en plus na cane cane mu gihe mukoresha amajwi ari hasi cane nibaza ko abantu bose batayumva abantu sinovuga ngo abantu bose ngo ntibayumva hari abayumva n'abadashobora kuyumva ego ariko ku muntu aba asanzwe akunda inanga iyo ayumvirije arumvamo amajambo kubera niyo uri kurongorera umuntu uriko uramwigisha bivanye n'amajambo uza kuvuga uciye bugufi naho ukongorera umuntu mu gutwi ukamubwira iki n'iki n'iki arakumva kubera uwiyumva hajyanye yumva n'ingoga. None mubona yuko byoroshe gukoresha mubandanya muririmba muri uyo mudiho muririmbamwo mbega biraborohera mbega canke muribaza yuko hariho abantu bakibiraba barabikunda namwe ubwanyu mwaba mubikora nk'umwuga canke mubikora kugira ngo gusa mwinezereze muteramisha abantu? Musanzwe twebwe tubikora nk'umwuga kandi umwuga nawo waramaze kuwiga bisigura kuba warawukunze kasaba ko ukundisha abandi twebwe tuvyiga tubikora nk'umwuga kandi tukawukora kugira ngo bizoshobore kutuzanira inyungu muri kazoza. Hari ico none mubona mwoba umaze imyaka ingahe ubikora? Hari aho ubona wavuye naho uri kuva ugitangura n'ubaho ugeze ubona bimeze gute? Kuva nkitangura naho ngeze ndabona ko maze kumenya ibitari bike. Maze kumenya ibitari bike kandi byarampaye abagenzi abenshi barabishimye abatama ubunye n'abana benshi urwaruka rw'ubu rurabikurikiza rukavyiga hari naho usanga muri iyo myaka yahera wasanga ata muntu azinanga canke umuduri canke ego hari abana batabizi mugabo nizera neza yuko nkamwe igikorwa cokomeza nkuko nyine mu gukomeza akaranga ko Burundi abo bana nabo nyine batabizi bazoteba babimenya. Mwatubwiye ko mutavuza inanga gusa muravuza umwironge muravuza n'umuduri muravuza n'ikembe mbega vyoba bihuriye he mubikorera hamwe navyo vyoba bitanga message imeze gute? Ubutumwa bitanga urabona urashobora kuvuza umuduri uri wenyene bikaryoha urashobora kuvuza inanga yonyene bikaryoha ariko iyo bihuriye hamwe biranaryoha kurusha. Ikirenzeko murabona yuko mu mahanga usanga bavuza igitari bakavuza ibinyakizungu vyinshi bitandukanye ariko kuvugiriza hamwe ibicurangisho kavukire vyerekana ko natwe dushobora kuvuza ururimbo rwose rugahera biciye mu gicurangisho kavukire. Yego. None uribaza yuko hariho icizere mufise ku buryo abarundi bazobikunda cane bikagwira imigwi iririmba muri ubwo buryo ikagwira hanyuma n'abantu bakabikunda? Yego turavyizeye mugabo bizosaba ko tuguma twakoze nkuko nyene abo abantu badukuriye bakabishiramwo inguvu kugira ngo n'uruyoya ruzovuka ruzokore ruza ati hari ibicurangisho kavukire. None mwoba mukorera hehe mwebwe? Jewe mugakora no mu bihe biteramo kugira ngo uwo bakenera avuga ati jewe ninategura iki giteramo nzobaronde ni ibiteramo ivyo arivyo vyose mukoreramwo canke? Ibiteramo ivyo arivyo vyose turabijamwo. Yego ibiteramo ivyo arivyo vyose turabigenderamwo tukacurangira abantu bakaryoherwa
kuko nta hantu na hamwe tugenda ngo abantu bareke kuryoherwa. Yego. Hama aho dusanzwe twebwe duherereye jewe sanzwe mbarizwa aho bita kuri Parede zane sanzwe ncuraranga inanga muri mugwi orchestre na karanga kaba ari umugwi ukorera mu bushikiranganji bw'inkino n'imico kama tukaba dusanzwe ariho dukorera uwo turondera dusanga kuri Parede zane niho dusanzwe dukorera kuwa mbere gushika ku gatanu imisi yose muhafite ibiro. Yego. ubwa mbere ho novuga reka nindono jewe nyene nitwa Nkurunziza Adela hanyuma abaturi kumengira ngo baraza kwivuga amazina yabo ariko twari twaje nk'umugwi orchestre nk'inzo tuje gushikira abagenzi bacu bo mw'icumu ariko ntituri orchestre nk'inzo gusa harimo n'ubundi musore yaje kudushikira haya widonongo asanga ari nk'umugwi ngeraza kubivugira niyashikirwa mugabo ni bwa bumwe bw'abanyakaranga no gushikirana ico cari catuzanye ngaha. Nashaka rero mutwitondore ku mazina yanyu muri umugwi orchestre inkinzo hanyuma ndababaze ndabona umwigeme ngaha mwiza berewe ariko aravuza ikintu ntazi nashaka ambwire mbega icyo uri kuravuza bacita gute? Murakoze. Ubwa mbere nitwa Kaneza Deboha sanzwe ndi mu mugwi orchestre inkinzo hama mumbajije ati icyo ndiko ndavuza cyitwa gute ni igicurangisho c'ikirundi cyitwa umuduri. Umuduri. Okay. Ndagaruka ndakubaza gato uwundi. Murakoze cyane. Jewe nitwa Kwizera Herve sanzwe ndi umucuraranzi muri orchestre inkinzo nkuko mubibona sanzwe ncurarangisha igicurangisho kama c'i Burundi ngira ngo murakizi iki bafita gute? Kubatakizi bariko badukurikirana bayita ikembe. Yego. Murakoze cyane. Ubundi murakoze. Nanje banyita Parfait ntitetereza abasaza ndi muri orchestre inkinzo kumwe n'abo bavukanye aho nashoboye kwiga gucuraranga ngisha umuduri ngishurangisha kavukire bikaba bimpimbara cyane kuko dusangira ibikorwa bitari bike kandi novuga ati ntarabamenya n'ibyo kintu ntabyo narizi. Wewe uvuza umuduri gusa akantu utuntu mukoresha na Debora mbona umenga birafitaniye itandukano kubera iki bitandukanye? Bisanzwe iyo tuguze umuduri ukiri mushasha turishe tubiri rero tugurana kamwe kari kwiyebe mugabo umuduri tumanye imirisi hari naho bishobora kuvuga kurikameneka bimaze kumeneka bica bidusaba ko turondera irindi. Nico gituma umuntu umenga ntidusa zose zitegerezwa kuba zifise utwo tuntu mu ntanga. Ubundi kajya kari kw'intuza bakita iyebe hari nako bashobora kubakoresha ariko bonyene kajya anye mugabo ubundi umuduri utegereza kuba ufise kajya anye n'akandi gafite. Murakoze cyane. Nawe nanje nitwa Bigirimana Paul nkaba nsanzwe nanje mvuza ikinye mu bisanzwe bacita ijembe mugabo iki ni muri zizijya z'ikirundi ni nk'ingoma yasubiriye ijembe yasubiriye ingoma ni nk'ingoma iri mu bisanzwe. None n'igicurangisho naco c'ikirundi kama iki si kicurarangisho c'ikirundi mugabo iyo udashatse kuzana ijya nini ndende ugiye ahantu ni irafasha ni nkaco kimwe. Mugenzi wawe nawe? Yego mwakoze. Nkaba nitwa Nzisabira Jimmy kumwe n'abavukanyi je nkaba mvuza iningiti ariyo benshi bazi ku ndonongo. Yego muri bwa bumwe bwacu turafashanya ko turabanyamuziki.
barafise umugwi mugo nanje ndafise umugwi ndimwo muga kubera umuziki ari umwe barahamagara tukatubigenza neza umuziki ukacuryoha. Yego murakoze cyane. Rero nashaka mutubwire muri abantu bakiri ugwaruka niko no bivuga iciyumviro canyu kugira ngo mwiyumvire kukurire muvuze neza muvuze ngo muri abanyamuziki kugira mutiyumvire kweke mutiyumvire ko amajwi muyafise kweke mutiyumvire kuririmba indirimbo z'ubundi bwoko mukiyumvira kuririmba indirimbo kama n'ibicurarangisho kama. Ubundi navyo umuziki numwe kw'isi yose ibigize umuziki ni bimwe gusa igihugu cose n'abanyakaranga bose bahagira ikibaranga n'ibindi si kuvuga ngo ntavyo tuzi turabiririmba ariko mu mwanya wavyo uwo mwanya rero hari wakaranga hariho turi kumwe ngaha baririmba mw'isengero hariho baririmba na moderne bigezweho by'ubunye mugabo ni vyiza ko n'ubwogira ivyigize byose wibuka akaranga k'iwanyu rero muri uno mwanya wari umwanya w'akaranga jewe nariko mvuza umwironge hari igihe mba ndiko ndavuza umuduri ari igihe mba ndiko ndavuza idonongo mugabo umwanya wavyo umwanya wari wakaranga ariko novuga nayo ubundi kuvuga ngo nuguhitamwo canke iki ubundi umuziki w'ikirundi umva ko n'indirimbo z'igifaransa arizo zoshobora tuvuza n'umuduri urumva bisaba yuko umuntu umwanya wari wakaranga. Murakoze cyane. None iciyumviro kugira mwiyumvire gukoresha kushinga umugwi inkinzo coba cavuye novuga nti ubwa mbere ho catangiye hatari vuba muri 2018 twari abasore novuga batanu ubwa mbere yari jewe n'uyu Hervé hamwe na Paul n'abandi babiri witwa Bonfils n'undi witwa Pascal turaja hamwe turabona yuko turiko turibagira turi musanzwe turi mu rwindankaranga turabona tuti none ko turi mu migwi tukaba tubona biriko biratituka tukuma turi ibintu turifuza ko tugira tubikunda hanyuma turavyiga turonka ababitwigisha ubwa mbere nico twabonye yuko mu mugwi wacu twari tubuze kugira ngo dushobore kwitwa abanyakaranga bukuri kuko ingoma zari zihari turiko tukaririmba atagikirangisho kirimwo turiko turaririmba bigasaba ngombwa tugiye nko mu giteramo ugasanga turiko dukoresha piano ubwo turavuga tuti uko biri kose ntibizimangane reka tugire ico dukoze rero turaja hamwe jewe ndiga umuduri ndatangura ndiga umuduri uwundi ariga umwe wese ariga iki uwundi ariga ikembe mugabo ubunye ni sawa kuko ndashobora guca gatoyi ku kembe nkavuza no kwidonongo umwe wese akagira ico yigishije uwundi urumva cyo tugira n'amahirwe rero turonka abatwigisha yego cyane mutamotorobeka tutigira twibagira niwe yatwigishije mwanya ko ari n'umuhungu we twari kumenga rero dufashije turavyiga hanyuma n'abandi nka Mathias ibindi navyo turabirondera aho tugiye ukabona bariko baravuza ugacura ukaraba ukuntu bavuza hama turatinda turabimenya ubu turahimbawe kuko murabona ko nimba mwaravye dufise umuziki uri hamwe kuko twaragira twese akikukwiwe je nk'ikumuduru kwandi undi akikukwiwe hanyuma rero turiga no kuntu dushobora kubishira hamwe dufashijwe n'irya mutamotorobeka tugisha gushira hamwe hanyuma turaja turahura n'abanye karanga abandi bari mu yindi migwi ni ico bita mu gifaransa experience twagiye turagira ubu rero ko turi mu mugwi mwiza urimo n'ibicurangisho mubona bitari bike hari n'ibitaje kubera ko turi bakeyi ariko bishobora kuza turi benshi murumva ni kwaguka kugira ngo ibintu bigene neza tugumye akakaranga kiwacu. Murakoze cyane. Muratubwiye ko mwatanguye mu 2018 guhera uyu muntu atanguye igikorwa akakimaramwo imyaka 6 antwarabona ati jewe natanguye ivyangoye nibi ivyanyoroheye nibi hanyuma nibikigoye ubu nibi wowe mwebwe nka mwebwe nk'umugwi inkinzo mubona ari ibi bwa mbere twatanguye kugorwa nuko batadutahura abo twari kumwe murabizi wumva umuntu akubwiye ngo ivyo birundi byanyu kuba twari muri kaminuza ijana muri kaminuza y'u Burundi twarigana n'uyu runye mu gisata c'ubuvuzi medicine ntibadutahura aho twabaza bwa mbere mbwa mu nyuma baratsinda dutahura icya kabiri naco ibi bintu nibaza ngo birazimbutse cyane hariho ibintu umengo ni bisanzwe mugabo birazimba rero kuja kukirondera kukuronka aho uyigurira kuronka n'ushobora kukwereka ntabamenye zari nke mugabo sinavuga ngo birazimba ari mugabo uko biri kose turishimira aho tugeze kuko twarashoboye gukora ibyo byose dushoboka mugabo uko biri kose hatari n'ibihaza kuko urumva nk'ubu urafise umuduri urafise ikembe urafise iki mugabo tuba dukeneye n'ukuntu sinzi ko mubona ko bitugora ukuntu turiko turavuza bitatu turakeneye n'ukuntu twokwiga uburyo kugira ngo dushobore kubivuza dushobore guteramisha abantu benshi nk'ubu je mfise umuduri ngashobora guteramisha ahantu hari abantu benshi urumva nibyo nibikibuje kugira tubyamplify mwavuze cyane ku bintu vyerekeranye nuko ngo muri bwa bumwe nyene ngo banyakaranga ngo murafashanya twaje muri evenement twari turimwo twabasanzemwo mbega muba mufitaniye imibano myiza n'ayandi ma club culturel canke abanyene bategura ibi canke umwe wese aribako oya ubwa mbere ho nyamwigenda ko ntari impesha uwo n'umugani w'ikirundi natwe turabanyakaranga tugeza dukurira akararo nuko nyene tuti kucerekana tuti ko kujya aje va mu wundi mu
hanyuma urumva no kwiga turahura ubwenge turahura ubumenyi mu yindi migwi uko dusanzwe dukora turakora no mu migwi murabibona nk'ubu hari igihe tuja mu mafestival nk'ubu yashobora kugusanga yagiye kuvugiriza abana ari tugahurira ndi mu wundi mugwi nagiye kuvugiriza mu bisanzwe muri make abanyakaranga turashigikirana kuko ubundi ho tudashigikirana bitore dushaka tukabihagarika kubera ko ni kwizina ry'akaranga tubikora akaranga nako k'abarundi no gushigikirana n'ubumwe urumva murakoze cyane dusa n'abasozera kuko umwanya uraturega ngira ngo ikindi gihe tuzogira twabonye mu mwigeme ni umwe kubera iki uri wenyene ngaho wavyumviriye gute kuzamwo muri uyu mugwi inkinzo ntitwatanguranye nabo nasanze baratanguye dusanzwe turi muri club culturelle inahemuka nayijemwo sanga barafise umugwi w'abacuraranzi ndabibona ndabikunda gusa ntibyanyoroheye kubyiga nabona umenga birateye isoni mugabo buke ngenda ndabikunda nabo barabinkundisha kandi yego birakorohera kuba uri mu mugwi ungana nk'uko uri umwigeme uri umwe oya sindi umwe turi batatu gusa uno musi nje nashoboye kuza jenyine murakoze cyane nibaza ko tuzoronka umwanya wo kuganira ukwiye gusa nashaka muvuge nk'ikintu mwamusaba kugira ngo akaranga k'Uburundi ntikazimangane kagume kahari abantu babimenye n'ico mwosaba nk'ibinyamakuru vyoba bigerageza gutanga ubutumwa kugera kure nk'amamedia par exemple ni iki mwe mubona mwoshobora gusaba murakoze cyane ubusanzwe icyo twosaba kinini ni uko ibinyamakuru kuko byo bishikana ijwi kure cyane gusumba twebwe ari uko byoza biritaho akaranga k'Uburundi bikaza biranaha akaryo twebwe tuhakurikiranya aka karanga kugira ngo tuze turabikundisha abandi bishoboke yego icyo twosaba naho abarundi ubwacu nuko twomenya ko utayakaranga batayibanga ntawe uzoza gukunda akaranga k'Uburundi natwe ubwacu tutagakunda ariko kandi ntacu twoba turaze abacu mu gihe tutobaraga akaranga k'Uburundi murakoze cyane none uwo bakenera yo basangahe adresse yanyu Rono vuga ubu dukeneye bwa mbere turafise imbuga dusanzwe turiko hariho Facebook cyane na YouTube orchestre inkinzo ariko dusanzwe dukora ibikorwa ku Mutanga Sud banabona nkuko bakunda kuhita aho bita muri Benge Nyabwo hanyuma ari telefone arashobora kutwandikira ubutumwa kuri Facebook arashobora kutwandikira ubutumwa kuri telefone 79 46 ubusa indwi 79 474 607 jewe nitwa muhizi w'intore emekente ego nk'abantu ego je nitwa irankeje Beni Charité nanje nitwa Masudi Andi Cole ego mwese nibaza ko muri abarundi naho ujya afise ego nashaka kubabaza twasanze mwateguye iyi evenement yari imeze neza cyane ibintu byakunzwe kandi byitabiriwe n'abantu batari bake rero twashaka tubabaze ngo kubera iki icumu muri rusange ni cari igikoresho abantu bakoresha mu kwishimikiza bariko baragenda ku rugendo ariko kandi kikaba n'ikigwanisho umuntu yakoresha mu kwikingira canke mu gutera rero twahisemwo izina icumu kugira ngo tujanisha akaranga n'urugwaruka rubandanye rumenya akaranga tukigisha abanyamahanga mugabo kandi tugakingire kugira ngo ntikazimangane murakoze cyane kugira ngo murinde mutorana twabonye mutari abantu bake muri abantu bashika indwi ndibaza niba ntihenze kugira ngo mutorane muri abantu indwi uwo mugwi wo bavutse biciye kuki mwari muzinanye ego murakoze kuri ico kibazo mu ntango ntitwari tuzinanye mugabo twagiye turamenyana bivanye n'ibyo umwe wese yakora naho yagendera twagiye duhura
duhuzwa n'ibiyago duhura amahankontre n'abagenzi hama tuyaga buhoro ati burya je ndashoboye gukora iki ati nanje ndashoboye gukora iki ati none nta kuntu twoshobora gukora kugira ngo duhanahane ivyiyumviro turabe ko ibi dukora hari ikindi kintu twoshobora kubikuramwo gitandukanye n'ibikorwa dusanzwe dukora misi yose ego naho twashoboye guhurira turaheza turamenyana hama gutyo umugwi ugenda uriyubaka buke buke dusanga mwari muhura yari ishuri byari mu kibando cyo muri quartier nibaza ko byari bivanze kuko nka jewe twahuriye ku ishuri mugabo muri bo hari abo basanzwe nabo nyene biganye muri secondaire ego n'abandi usanga babana muri quartier uko niko byari inde yazanye iciyumviro bwa mbere icyiyumviro novuga ko twari twabivuze umuntu yaduhuje ubwa mbere ntitukiri kumwe kumvo zo kudahuza kuri bimwe n'ibindi ibibazo bikunda gushika mu bantu iyo mufatanye urugendo mugabo icyiyumviro nyamukuru niyo yakizanye mugabo icyiyumviro cyo gufata ko twokingira akaranga kacu ni twese twagihurije ko turavuga ati bon ni twogira gusa ngo tugire amadesin anime canke iki mugabo tugire ikintu gishobora kumarira igihugu cyacu ikintu ku buryo nubwo twaba dusohotse hanze tuvuga ati dutwaye ikintu cyo mu Burundi cerekana ibyo mu Burundi. Murakoze cyane turashobora mwarimu bivuze mu kiganiro mwatanze mugabo ntitwashoboye kubifata byose kubera murazi ko ibyuma bidashobora bidasezerana mu majambo make mwobwira abatashoboye gushika ngaha canke abazobiraba ici objectif yiyi sinema kugira mugire amareresi acafye yoba yari iyi objectif nyamukuru ni kumenyekanisha ko kumenyekanisha hanini ukuntu abarundi aho bari babayeho canke n'izindi nkuru nyinshi hariho udukuru usanga tudosha dukwiye umuntu yoshobora kuduha bakaryoherwa kuryohera abantu dukoresheje amasanamu amareresi acafye hanini nicyo ciyumvira hamwe urumva no kwigisha akaranga kacu abanyamahanga ego biri nibaza muri make ngerageje gufatira kuva yavuze dukoresheje ireresi ni imwe mu nzira yoroshe yo kwigisha abantu kuko ugiye kuraba ibintu byo kwandika ibitabo niki abantu ngo baradebukirwa gusoma umva dukoresheje n'ubu buhinga tugezemo by'amatelefone n'amavideo niki umva biroroshe yuko umuntu agaca kuri Facebook akabona kuri YouTube umuntu akamenya ibya kera biciye ku kanabona nyene ego murakoze cyane jewe nk'umuntu yarahari mwavuze à quel point byari bigoye urumva ukuntu biruhisha ukuntu byabagoye ni iki cyatumye mutena iyo myaka 2 n'amezi mwavuze ko mwatanguye ryari mbere 8 muri 2020 ego mukaba mwakinye sinema imara iminota 6 ni ibintu murumva yuko umuntu atabizi yibaza ko ari ibintu bisanzwe cyane ntashobora kubitahura na jewe biba byarifungura kuko nshobora kubitahura iyo ntabumva muri ko murabivuga mugabo ni iki cyatumye mushobora gutena iyo myaka mukavuga muti reka turindire imyaka 2 n'amezi mbega ntibyabaciye intege ubwa mbere ni iki nihe inkomezi mwayikuye yo kuguma mubandanya gukora novuga muri make ikintu cyatumye hanini tubandanya dukora naho byari bigoye byari byinshi cyane ariko ikintu cyatumye tugumaho ni kubera benshi muri twebwe n'abacafyi hama kikaba ari bitubiragiramo ni ibintu bitana bamwe usanga bitagukundira no kusinzira neza ubona bitari ko bigenda neza ni ikintu ukunda ni ikintu apari kugikora kugira ushobore kugirira neza abandi bantu ni ikintu wowe uri kuragikora wumva umerewe neza donc umva naho twahura n'ibindi bibazo byinshi twaguma dusanga n'umunezero wacu kubikora ego nico navuga nyamukuru vraiment cyatumye tuguma hari ishuri yo bibyigisha ngaha mu Burundi oya kugira umunsi ntaje byigisha hari abo twifuza ko izohaza ego nibaza ko bica mu byo muba muri ko murasaba mwe mwaca mubikura kuko si bose navuze yuko si bose babonye kijya kiganiro nashaka mubivuge aho hesime mwabikuye he kugira ngo mushobore gukora gushikaho mwashitse uno munsi mukerekana mugakoranya abantu nk'abakoranye uno munsi aho twabikuye ni kwa kuntu kumbure bamwe muri twebwe twakuze tuyuba
mu byo twayubiramo harimo gucapa mugabo kandi turetse no kuyubira mu gucapa hariho impano umuntu aba asanzwe afise izo mpano rero ndo twakoreye ko turabona yuko dushobora kuzikuza zikavamo ikintu dushobora kwerekana abandi bantu kandi kikaba ari ikintu gihimbaye gose hanini ikindi naco twaranakoreye no ku buhinga ngurukana bumenyi burya ku mbuga ngurukana bumenyi harigisha ibintu byinshi hariho ubuhinga bwinshi twagiye turigirako hajye nyene tukaca tubona natwe icyumviro dushaka guserura ingene twogikora turabiye ubundi ingene yakoze ciwiwe umuntu agerageje kuraba mu rwaruka imisore imeze neza yo ngaha mu gisagara ca Bujumbura mwari kuba mwokinira ku bindi bintu ivyo ari vyo vyose sauf histoire y'u Burundi canke ibintu vy'akaranga umuntu ashobora kwiyumvira ngo ntivy'abatama canke iki gute mwebwe ico ciyumviro cabajemo muri abasore bakiri bato bojana n'ibije ivyo ari vyo vyose mugabo mugahitamwo gukinira kuri histoire y'u Burundi ngerageje gushura kuri ico mu bisanzwe muri iyi myaka twari tugezemo twebwe nka twebwe tukiri bato twakuriye ku madessin anime yo hanze turaba ibintu byo hanze ibintu by'ibifaransa za Simba n'iki mugabo turiyumvira ati eske nitwogira natwe dessin anime ikoze mu Kirundi bon turavuga ati ego turashobora gukora dessin anime ikoze mu Kirundi mugabo kandi turiyumvira ati iyi Kirundi birakwiye gusa ko tugira dessin anime y'Ikirundi oya kameme tugire basi bijanye n'akaranga k'Uburundi kuko n'ubundi ugiye kubiraba akaranga ko aratutuka ugiye kuraba abana bato mubajije Kirundi usanga umengo navyo bazi mubaje akantu ka kera ntakazi hariho n'ibintu by'ibikoresho usanga abana batazi umva turavuga ati reka ibi tuvyigishe abana bacu komsa kuko urumva no na histoire yacu yo mu Kirundi uravye mu mashuri twiga ntibayinjiramo cyane baracisha ko n'utuntu tw'udukuru nyene two hejuru turavuga ati bonto turashobora gukora ivyo onye bikazomarira ikintu igihugu yego nibyo twayumviriye murakoze none nko muri ivyo nyene mwariko muravuga yuko histoire ntituyiga neza nibihe bintu vyoba byarabagoye cyane kugira ngo mushobore kubironka kugira ngo n'ikindi gihe abashobora kuba bajejwe ivy'imico kama barabe ico bokosora nibihe bintu vyabagoye cyane kuronka inkuru mbega mwarazironka uko bikwiye mbega mwaramenya mwaranusa batama mushobora kubaza ivya kera nibihe bintu vyoba byarabagoye none uvuga ko twarabonye ibintu byinshi bitugora cyane cyane icuhereye ko cyo kuronka inkuru itomoye twashobora kuvuga mu Kirundi ciza kuko ni Kirundi gisanzwe coroshe natwebwe twafashe ico ciyumviro cyo kubimenyesha hariho ibintu byinshi tutazi dushaka kwiga kugira ngo natwe tubyigisha abandi urumva bisaba yuko tubanza kuba twarabyize twebwe nyene tuba tubyumva tuba ibintu bisanzwe tugenderamo rero nico ni ikibazo urabona abantu batwikuje canke ivyo twiga byinshi bari mu zindi ndimi uca usanga nawe byaramaze kukwinjiramo kandi rero ni naho nyene hahereye ico kibazo cyo kwiyumvira ingene twashobora kubihindukiza mu ntambamyi cyane cyane z'uburyo amafaranga urabona tukiri bato ukeneye kandi kwirondera kuraba ukuntu ushobora kubaho uri kurakora ikintu kitariko kirakwinjiriza amahera ubwo nyene n'ikintu kica kigugumiza hasi bisaba ko uronka abantu bagushikira amamashini akomeye ashobora gutanga ibyo ushaka mu mwanya mutoya hamwe wose rero n'ubwo bumenyi bwo gushobora guhingura ivyo bintu naco n'ikindi cigwa n'ikindi intangiritse ego murakoze cyane none bivanye n'ivyo mwashitse kuno munsi canke ku bantu mwabonye bagize ni hari ico mwoba mwiteze kuri ibi kugira ngo mubandanye muri environnement y'u Burundi mu gukina ayo mareresi hama ni nahehe mwoba mwibona mu myaka dufate mu yindi ibiri dufate basubunye ko bizobatwara nk'umwaka umwe n'inusu mwavuze ko muzogira ku ma episode ego twizere yuko iyindi episode itazofata umwanya munini ya nko ni ikihe kintu mwiteze twebwe turiteze cyane ko abantu bazotahura akakamo twabateye ego bakadushigikira abataje ngaha canke batabonye ibya afishe ngo bashobore kuronka uyu munsi ako kamo ko baraka turanategura ko twogiye iyireresi tukayigira ahandi tukaza turayijana ahandi hantu tukayerekana baba mu mashure canke mu bindi bigo bisanzwe bihuriramwo abantu benshi tukagira ego
n'ibindi bintu bijanye n'akaranga. Urakoze cyane. Cansa nurangiza ko kimura abahungu gusa nabonye nk'uko umwigeme umwe Miss ko cyahise gukora muri abakobwa muri abahungu gusa. Abakobwa ntibarekuriwe kuza muri iyi ntuze. Bararekuriwe gusa ukuntu twatanguye ufite twari tuzinanye turabacatsi b'abahungu gusa. Kandi ikintu catumye kandi tutaronka umukobwa tujamo ni ubuzima twari tubayemo tuko turabikora. Ufite yari twari turi mu buzima bugoye kandi tugitangura turabamo ufite turabitangura tuvuga ati bon tutegeza kurondera umukobwa azamwo nawe babikunda mugabo harabo twagerageje kurondera mugabo babona umengo ni nta nzira bifise n'iki mugabo ubonye nibaza ko bazoza nta kibazo babonye ko biko yafata inzira kandi twibaza ko mu myaka iri imbere twifuza ko twogira tuzoba dufise natwe studio canke maison de production ndayita uko nini ikomeye ihuriyemwo urwaruka rwinshi nago nyene rukeneye kugira ama dessin anime nk'aya amareresi acafye kugira natwe twerekane mu mahanga ivyo dushoboye kuko kenshi usanga ikintu twebwe dukunda kutuzibira nk'abajene ngaha mu Burundi usanga kenshi ari uburyo ivyo ibikoresho kuko amatara canke ingabirano abana benshi barazifise mugabo rero kuronka ikintu iyo ngabirano ugikoresha kugira uyereka abandi ugasanga biragoye. Muri baze yuko ibinye byoshobora kubatunga cyane gose kuko nahandi barabaye barabaye muri baza ko mu bikora nk'umwuga bikabatunga n'ubundi nivyo niyo nzira turimo iyo nzira murimo none niki kintu mutegura kuzofasha ugwaruka ruriko ruravuka ubu mwebwe mwiyumvira ko mwotegura nk'iki kizotuma abana bavutse ubu izo ntambamye mwahuye nazo mwebwe zitazobashikira abazoba bifuza kugera ngaho. Bon nibaza twebwe nka twebwe tumaze kubona ibintu twaciyemo nibaze ko byaduhaye icigwa kandi n'ubu nibirahera mugabo turashima Imana ko twashoboye kwerekana ico dushoboye twaba twizeye yuko abafise ubwo bushobozi bafise amafaranga bafise umutima wo guterera bazoduterera hama tumaze gutera imbere ico tuzoba ikintu nyamukuru dukeneye ko ikintu nyamukuru nibaza yuko dukeneye ko umugwi wacu icumu usiga mu Burundi canke uteza imbere mu Burundi nuko hazobaho abana bakura bavuga ati bon two turaraba ireresi ikozwe n'abarundi nka zijya zo hanze twama tubona hama ikindi nibaza ko tuzoba two turafasha nkuko nabivuze dushaka kugira maison de production canke ndayite studio ikomeye tuzoshobora gushiramo ugwaruka duteza imbere nabo bose bifuza gukora ivyo bintu mugabo batararonka ubwo buryo bwo gukora cyane. Feedback muravye uko mwabiteguye mbega vyagenze uko mwari muvyiteze mubona hari ico munegura bimeze gute? Tugerageje kuraba ko vyagenze intambwe twatewe no munsi turayishima gose kumbure hariho turavye ko byagiye birakurikirana ntitwa twiteze ko vyomera uko kuko twe twabona yuko ari igikorwa gito turiko turakora kumbure kitoshobora gushimisha abantu ku rugero nk'uko twifuza mugabo ivyo twabonye no munsi byatweretse yuko hariho abantu benshi biteguye kudushigikira biteguye kudufata mu mugongo kugira ngo tubandanye dukora byinshi kandi byiza. Public bivanye na affiche mwatanze uko mwabigerageje kubimenyesha mubona babyitabiriye nkuko mwari muvyiteze? Ego nabonye bari benshi bagwo nabo twari twiteze kuko bivanye n'umwanya twabivugiye koko izoba nibaze ko twatanze affiche asigaye indwi imwe mu ndwi heze twaba twaronse abantu bangana gutyo urumva bavyitabiriye vraiment bari baronse umwanya baje twaba kandi turabashimiye vraiment baje bose mwagize neza kuza. Ego ikindi naco bitege cyane sortie en salle muri mu kwa kane mu mpera z'ukwa kane tuzosubira kandi tuyerekane ahandi mu kindi kibanza tuzobamenyesha baze basidukane niyo abataronse akakanya. Ego nivyo nagomba ndababaze abataza aho bobasanga aho mukorera kugira ngo ibyanyu babimenyera he babakura he wokenera kubarondera adresse no kugira ngo ashobore kugurira iki gitabo kumwana kugira ngo kugira bashobore kubisoma bobasanga kuri uyu mwanya ubonye tuvugana ntituraronka ahantu dukorera ntituri install ahantu haboneka ari physique mugabo
murashobora kuturonderera ku mbuga ngurukanabumenyi dusanzwe dukoresha ico umuntu cyose aba ashaka turashobora guhura tugacumvikana mugabo aho tuzokwinstara muri kazoza ni vuba cyane. Ndabashimire cyane rero ku mwanya mwigoye mukama tugashobora kuganira nizere yuko bizoguma bigenda neza n'ibyabagoye ubunye bitazosubira hama umukama Imana be mu byanyu no mu banyu mubandanye mutera imbere hama turifuza ko mushinga ishuri nk'uko hama mwongeremo n'abigeme karibu ahubwo wewe ingorane sinzi kucapa bana turashobora gukora ibintu n'abanditsi abatunganya ibikorwa n'abacapa nizere ko mutotwangira imiryango iruguruye murakoze cyane rero mugire ijoro ryiza sinavuga umugoroba mwiza n'abatugirije mwese mubandanye muza mugure ibi bitabo muteze imbere urugwaruka murabona ko bafise ibintu byiza hama naho babatumiriye kuzoba nizere ko muzosidukana n'iyonka bazotangira afishe mugabo hakiri kare ubu kugira abantu babimenye sawa rero bye murakoze cyane.